Muhawe ikaze kuri G4G. Uyu munsi rero tugiye kuvuga muri bimwe mu bintu bituma canke bikwereka yuko umuhungu muri kumwe ashaka kukurya gusa akibandaniriza. Kwa kundi usanga uhuye n'umuhungu bwa mbere ukibaza yuko muri mu rukundo ariko ugasanga we yatashatse kuguprofita. Rimwe na rimwe ari ikintu abakobwa usanga bibesha akibwira ngo umuhungu ngo yaramuronse, ariko ugasanga umuhungu wewe se hahise ivyo arimwo. Uyu munsi rero twifashishije inyandiko y'ikinyamakuru American Today tugiye kubabwira bimwe mu bintu bitatu bituma umuntu canke umusore agukoza ivyo agukoza hanyuma akibandaniriza ubuzima. Yamara wewe wari wibaza yuko warose umukunzi. Rero niwabona ibi bimenyetso ku muntu musohokana canke muriko murakundana, uzomenye yuko ata mwanya agufitiye ahubwo ariko araguprofita. Ikaze. Ikintu ca mbere rero, nubona umusore nitwa ko mukundana ukabona nta mwanya guha, kwa kundi usanga umusore muvugana kenshi ariko wamubwira ati tubonane canke duhurira naka, akaba akubwiye yuko afise izindi programme. Rimwe rimwe ubwabo ugasanga yamagukeneye ko muhurira muhira canke muhurira ahantu muri babiri. Iki ni ikimenyetso ca mbere cerekana yuko uwo musore aba afise izindi ntego. Aha ayo usanga bifatanye na vya bindi ushobora kumwandikira rimwe ntakwishure ahandi akakwishura, ariko ya misi agukeneye mukabona ariko arakwishura cyane, ukamenga aragushuhira, ukamenga urukundo ruriko ruraduga, kumbe ashaka ingene muhura. Kugira ubirabe neza uzorabe mumaze guhura mukaryamana, message zikurikira akubaza washitse muhira, ugasanga bihereye ngaho. Akaca amara igihe adasuye kukuvugisha cyane, akaca amara igihe adasuye kukwikoza, mugabo yashaka kugukura ivy'imbere kandi akaca yongera akagira gute, akakurondera akagushuhira. Iki ni ikimenyetso cerekana yuko ubwo rukundo urimwo rimwe rimwe atahantu uzogushikana, kubera yuko wo muri kumwe yishakira umubiri wawe adashaka umutima wawe, kandi wewe ukavyegereza umutima ugasanga uri kwibabariramwo, kumbe wewe atana kimwe mubwiye ataco biriko biramutwara mu buzima bwiwe. Ikintu ca kabiri rero, kwa kundi uhura n'umusore mugahura mu buryo bumwe canke ubundi, agusavye nimero hanyuma muratandukanye, mugabo umusore ugasanga rimwe na rimwe ibintu atanguye kukwereka ntariko arakwereka presence yo mu buzima bwawe, ahubwo ariko akwereka ivyo afise, ariko akwereka ivyo atunze. Rimwe rimwe ugasanga aguhayira amafaranga, aguhayira ibibanza amaze kujamwo, aguhayira abantu bazinanye. Mw'iki gihe umusore aba ashaka yuko umutinya, wumva ko ari umusore afise valeur, kugira ngo nawe umwihe wese aronke ingene akuronka vyoroshe. Iki ni ikimenyetso cama cerekana yuko umusore akeneye umubiri wawe adakeneye umutima wawe. Nimba umusore atanguye kukwereka amafaranga cyane kurusha presence yiwe, ugasanga wewe uramwandikira macari bashasha, akakwishura ndi muri ibi vy'amafaranga ibi n'ibi, hama akaca kwandikira nko kumugoro ati wariye canke wafunguye. Nta bintu byinshi mwavuganye, mugabo akashaka kukuratira amafaranga, ashaka kuguma guha amafaranga. Mu ntango umenye yuko uyu musore atarukundo rumuzanya, ahubwo azanywe n'umubiri wawe. Iki kintu naco urakwiye kukiraba neza. Nimba umusore ariho mu gihura mugabo ukabona ariko akuratira amafaranga cyane kurusha presence yiwe mu buzima bwawe, umenye yuko umusore atabindi ashaka umubiri wawe, umwitondere cyane. Ikindi kintu ca gatatu kizokwereka yuko umuhungu ashaka kukurya gusa akibandaniza, no umuhungu usanga adashaka kumenyana n'abagenzi biwe. Kwa kundi umuhungu usanga adashaka kumenyana n'abantu bazinanye cyane ba bantu yubaha, kubera yuko twese usanga dufise abantu b'abagenzi bacu twubaha, tubona yuko ari seriye cyane. Arashobora kukwereka abagenzi biwe babandi nyene basanzwe, kandi akanababwira ati je kajya nako nirira nta vyatari, ariko ugasanga hari abandi bantu atakwereka, babandi ushobora kumutelefona akakubwira ati banzu ndi kumwe n'umuntu aza kugutelefona, ugasanga abo bantu ashaka kubakwereka. Kiriya naco ni ikimenyetso cerekana yuko umuhungu atagahunda afitanye nawe, atari kuryamana gusa. Nta kindi kintu yipfuza kuri wewe atari kuryamana, kubera yuko umuhungu agufitiye gahunda, arakwemera akakujana ahantu hose, akavuga ati abantu bambone turi kumwe naka, kubera yuko aba ari proud. Rero nimba umusore musohokana canke umusore mugendana hariho abantu aguhisha, hariho abantu akunyegeza adashaka guhura nabo, rimwe rimwe wamubaza kugira ngo ntiyaragera, ahandi wamubaza akavuga ati ibyo tuzoyifatira umwanya tubivuganeko. Umenye yuko ariko araprofita uko umwanya ugenda, avuga ati reka nkuremwo ivyanje hakiri kare, hama igihe niyaza kubigundura nzocenda muheba nigendere. Nuko iki kintu naco nimba umuhungu musohokana bigenda gutya, menya yuko ariko arakubesha. Ikindi kintu ca kane kikwereka yuko umusore canke umuhungu muri kumwe atagahunda afitaniye nawe, atari kuryamana nawe,
umusore akuganiriza ibiganiro vyerekeye sex, ariko ibiganiro vyubaka canke vyubaka urukundo canke ibiganiro vy'amaproje utigera uvyumva mu kanwa kiwe. Rimwe na rimwe hamwe utanguye kubimuganiriza ucumenga ararambiwe. Murashobora kuba muriko muraganira n'umuntu ku message canke muriko muraganira muri kumwe, ukabona uzanye ikiganiro cy'urukundo canke cy'ubuzima, bimeze gute, bizogenda gute, ubuzima uri kubona gute, ukabona umenga ntabishuhiye cyane. Mugabo wahindura ikiganiro ukazana ikiganiro kivuga ku vyerekeye sex, ingene biba bimeze mu gitanda, ingene biba bimeze abo yahuye nabo canke ingene ibintu biharawe ngo nyashi n'ibintu nk'ivyo, ukabona umusore arashushe cyane, amajambo amubanye menshi, ukabona ico kiganiro mwo kibandanya washaka no kumukurayo, mugabo ukabona atera aja mu ico kiganiro nyene. Umenye yuko uyo musore muri kumwe nimba mwama muyaga ivyo bintu buri munsi. Simpaririye ku bantu bakundana bashobora kubiyaga no munsi canke ejo, mugabo ntibyameho imisi yose. Ndagushaka numva bimeze uku, numva bimeze uku, mukabyamamwo imisi yose. Umenye yuko ubwo rukundo atari ko bashikana, ubwo rukundo rurosana rwawe ndi rw'abadoresa, kubera ko abadoresa bobo nta bindi baba bavugana, bari ivyo nyene by'umubiri wabo n'ibindi byo gukora sex. Rero nimba nawe uri umuntu kuzi ukaba kiri muri ivyo, umenya yuko wayovye wewe mukobwa, umusore wayobeyeho siwe. Rondera uwundi muntu afise gahunda ahamwe iki gisagara canke umusore afise ico ashaka, kubera yuko abasore nk'aba bavuga ibintu bya sex akenshi usanga atakindi baba bishakira gusa atari sex, kuko umuntu wese avuga icyo ashaka kandi avuga icyo akunda. Ikindi kimenyetso kikwereka yuko umusore atakindi yagushakaho atari sex, umusore agira amajambo menshi. Umusore ibintu byose umenga bifata nka comedy, kwa kundi usanga umuntu umenga afite blague nyinshi zirenze. Uriya musore no kubikora usanga mwabikoze muri comedy, kubera yuko umusore afise amajambo menshi. Rimwe na rimwe ari igihe ubaza ngo ntari seriye, ariko ugasanga mwija blague nyene yiwe ubuseriye bwiwe buri hadiya nyene, ugasanga yamaze kugutwara mu rukundo utanabizi, hama ugasanga ariko araguprofita gukoresha nk'igikinisho. Uzotinya abasore, kenshi abasore usanga niyo mujanye ahantu abantu batangura kumumenyera, ku buryo usubiyeyo mutari kumwe atangura kubaza ati wa muntu ari hehe, nakarihe, wa muntu amenyana n'abantu bose mu mwanya muto. Cyane cyane abasore ukunda gusanga bafite udukumi twishi n'abakobwa benshi babazi bamenyeranye bagendana, ugasanga rero biraborohera guprofita, biraborohera gukoresha abakobwa benshi mu gushimisha umubiri wabo. Rero n'aba basore, niba ufise umusore ameze uko, ushobora gusohokana ahantu ukabona avuye amenyanye na serveuse cyangwa umuserveur, ugasanga abantu bose agendana mukanya n'abantu benshi nyine b'abakobwa b'igitsina gore. Uyu muntu nawe nyene nzotangure kumugira ko amakenga. Nimba rero umusore mugendana agaragaza ibimenyetso mu rukundo rwanyu, utangura akamugenzura buke buke, ukaraba nimba uyu musore afise gahunda yo kuba mwokundana mukagira intego mu buzima bwanyu, canke atakindi ashaka atari umubiri wawe. Wakoze kumviza iki kiganiro je wumva ni Roy Drift kuri Drift. Mubandanye mukora subscribe, cyumviro bagitereye muri commentaire.